ku munsi wa kane igenekerezo rya 28 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025 ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe hamwe n'ikaze yo gukurikirana amakuru twabateguriye ayo uyu munsi ashimikiye ku ngingo zimwe zikurikira. Urwaruka rw'impunzi ruri mu ikambi ya Mahama mu gihugu kibanye c'u Rwanda rufatikanije n'urwaruka rw'abanyarwanda kuva ku munsi wa mbere w'inondwi ruriko rusanura amazu y'abatishoboye hamwe n'abageze mu zabukuru runafyatura amatafari. Ukugenderwa na Maragarita Barankitse ari kumwe n'abagenzi b'ikigomezo Shalome bikaba vyakomeje uwo mutima wo gufashanya uranga urwaruka. Mu gihe umugambwe FDD uriko urarimbura ivyo waranguye mu myaka 20 umaze ku butegetsi ukavuga ko Uburundi aho bugeze ari heza, abahoze muri uwo mugambwe bo babona ko atabihari vyo kurata uwo mugambwe ushikanye ko abarundi, kuko imyaka 20 iheze abarundi bugarijwe n'ubukene butagira izina. Ico basaba abarundi bose muraza kucumva. Mu mpera murakurikirana ikiganiro ineza y'Imana. Kuri mikro ni Dondo Jemba z'umutima, mu biga bw'ivyuma hari Jesirene Manirakiza, mu kanya ni Donit Kaz. Ndongeye kubaramutsa. Ubuntu nibwo bwaraye butumye urwaruka rw'impunzi imahama hamwe n'urw'abanyarwanda rurenga 500 rushira hamwe inguvu mu minsi 3 gusa kuva ku munsi wa mbere w'inondwi turimwo. Urwo rwaruka rwasanuye inzu 27 z'abantu bageze mu zabukuru n'abatishoboye rufyatura amatafari 164 agenewe kubaka utuzu twa sugumwe. Ivyo bikorwa vy'inguvu no gushaka kugwaruka vyagarukanye icizere n'agateka mu miryango mw'ikambi ya Mahama iri mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Hejuru y'ivyo bikorwa vyaranzwe n'akanyamuneza no gusangira, aho inzu yose yasanuwe yabaye ikimenyetso kigaragaza ko ubuntu bukihari. Ukugera ku mupfasoni Maragarita Barankitse ari kumwe n'abagenzi b'ikigomezo Shalome ahabereye ivyo bikorwa vyakomeje umutima wo gufashanya, bikibutsa ko mu gihe urwaruka rufashe ingingo imiryango yose ihaguruka igatera imbere. Mu gihe umugambwe FDD uriko witegurira guhimbaza imyaka 20 umaze uri ku butegetsi ukavuga ko umaze guhindura vyinshi mu gihugu c'u Burundi, abahoze muri uwo mugambwe bo bamenyesha ko uwo mugambwe ugejeje habe igihugu gushikaho abanyagihugu basigaye bagenda n'amaguru bagakora ingendo batagishoboye kubwo bukene bw'igitoro. Bahamagarira abarundi bose harimwo abanywanyi ba FDD kuja hamwe bahaguruke bakorere Uburundi biyamereze ivy'intwaro ya FDD. Inkuru na Ninete Nancy Umutoni. Abanyagihugu bose barimwe abanywanyi ba FDD barangwa n'imyidogo kubera ubukene barimwo ku ntwaro y'umugambwe FDD. Babona ko mu myaka 20 umugambwe FDD umaze ku butegetsi atavyo kurata byagiriye akamara abanyagihugu, ubu bagenda n'amaguru, bamwe bagakora ingendo batagishoboye n'amaguru kuko bahumuye. Abagikomera amashi abategetsi bakomoka muri uwo mugambwe bahendeshejwe utuntu ngo bakwiye kubona kure bareke guhendwa. Mu gihe abarundi bose bariko bararira, abahoze mu mugambwe FDD bamenyesha ko iyo abategetsi bakomoka muri FDD bataba bikumirako bari guhimbaza imyaka 20 bamaze ku butegetsi bashobora kugira ico baha n'imiburiburi abarundi babafashije mu gihe c'intambara. Ivyabo n'ababo vyahatikiriye ubu bifumbereje, abo bari kumwe bakaba bariko bazivugiriza mu gifunsi bakikumirako. Baba ba FDD baba abatara ba FDD baba bahoze muri FDD ni imyidogo biyamiriza inyifato y'abo bantu bigira ibihangange muri FDD, barikira ibihangange rwose kamengo n'Imana zo muri FDD.
ko bagire bahimbaza imyaka 20 igihugu babona kiri he abarundi nabo bakishinga kubakomera amashi bashishitira ngo barafise ngo ivyo bakoze ibiki turi mu gufata inzara iri mu kutwica turiko turagenda n'amaguru ingendo tutagishoboye kugenda n'amaguru barababwira ko aribo bazoshika muri 2040 ngo igihugu giteye imbere gize guteshotera imbere gute tutagira ingene twiyungurutse abantu nibaze barabona kure bareke kuza barahendwa n'ubwo muntu babahendesha yego ko bikumira ko mbega bagwana urugamba bonyene ubiyo baba nk'abandi ko bari bagiye gufata iyo myaka 20 bari kurondera ico baha abarundi ababanyegeza bagira gute none ko mbona bose barira ubwo nibara abahoze mu mugambwe CNDD-FDD twaganiriye basaba abarundi bose mu butandukane bwabo basenga Imana y'ukuri isambura akagwi kitwa systeme CNDD-FDD gafukamye igihugu mu nda kugira igihugu ngo gisubire kubona iyo kiva niyo kija ugwaruka nabwo rusabwa kudahendwa ruje hamwe ruhaguruke rufatanye n'abandi bakorera igihugu biyamirize iby'intwaro ya CNDD-FDD abo ni bari bagiye gutanga imihoho bakavugana bagatanga imihoho bakavaho bakabisa bene Burundi bashoboye gutwara bagatwara n'akamaramaza n'ibintu bidasobanutse biteye mu bwoba n'isoni amatuga bahoze mu CNDD gutumirira abarundi bose bava bakagera n'abasendere barimo dusenga Imana yo mu ijuru parazike Imana zabo basenga kugira ngo ifashe isambura ako kagutifa mu systeme gafukamye igihugu mu nda kugira ngo igihugu gisubire kubona iyo kija niyo kiva turasaba ugwaruka kose ko mu Burundi yahendwa bahaguruke bajurunani kugira ngo bakorere igihugu biyamirize ibintu by'intwaro nayo Reveriyano Ndikuriyo arongoye uwo mugambwe muri kino gihe aherutse kuvugira mu kiganiro catunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD kuwa 2023 Nyandagaro 2025 ko abashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bahungiye mu Rwanda bimaze kubananira barimwo General Niyombare badatanzwe kuri leta y'u Burundi canke ngo bapfire mu Rwanda bahere imipaka u Burundi busangiye n'u Rwanda ngo ntizokugururwa abahoze muri CNDD-FDD bavuga ko Ndikuriyo adakwiye gucira iminsi Niyombare kuko ngo nawe nyene azopfa Niyombare ngo n'umugabo kuko yashoboye kwerekana ko hakenewe impinduka mu gihugu mu gihe Reveriyano Ndikuriyo ngo aguma atuma abantu kumuzanira imitwe y'abanyagihugu abana nabo akabigisha amacakubiri n'urwango abahoze muri CNDD-FDD bariyamiriza ivyo bikorwa vya CNDD-FDD ngo barazi ko abategetsi bakomoka muri uwo mugambwe atamahoro bariko baronderera Uburundi n'abarundi barondera gusa gutunga bonyene igihugu naco baramaze kugita mu manga abahoze muri CNDD-FDD barwanye CNDD-FDD itangura turiyamirije abantu bigira ibihangange muri CNDD-FDD tukamenya ngo nibo bagwanye urugamba bonyene ukamenga abandi ntaco bakoze Reveriyano nayo kuma yigirisha ibintu byinshi ngaho burya nta n'ubwiza asumbya Niyombare nta bwiza musumvye ngo ariko aramucira ngo nahwere we ntiyopfa Reveriyano arifatira mu gahanga Niyombare ngo akwiye gupfa ngo ati imyaka yiwe mbega we ntiyopfa Niyombare n'umugabo kuko yaparuzenye kwerekana ko hategerezwa kuba impinduka umugabo we ujya asaba imitwe y'abantu ngo bakerere abantu agafata abana akabigisha ibintu by'amacakubiri n'inzigo ngo ariko arabaforoma ngo igihugu ntigitangwa ngo kirarwanirwa ngo muri CNDD-FDD ngo barapanga ntibipanga n'ibintu dutera ivyasi tukiyamiriza twebwe abahoze muri CNDD-FDD turazi ko atamahoro bariko bararonderera Burundi n'abarundi atari kwironderera amatungo yabo igihugu bo baramaze kubona ko bagitaye mu manga ntibareke kuguma bireshangisha uwo ni umwe mu bahoze mu mugambwe CNDD-FDD baganiriye na radiyo Haguruka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aremeza ko hakiri abantu mu butegetsi bwa CNDD-FDD bavuga ko igihugu ari ukukijya gushika bakijanye ku mpanda atangura avuga ko afatiye ku isura Burundi bwari bufise imbere ya 2005 ubu bugeze heza kandi ko hakoreshejwe ingufu nyinshi kugira ngo Uburundi bushike aho bugeze uno munsi
kubwiwe gushika mu mwaka w'2005 igihugu cari carasambutse cari caracitse umusaka abari muri co bari barahamutse imitima hari ubukene butagira uko bungana igihe canzoba ndambara ariko uno munsi hari umutekano inyubako sikinyegezwa uwuronse utwo atamira adufungura umutima uri munda naho biruko Evariste Ndayishimiye agira ati nduguruye twamugina haracariho abantu menga bajejwe kumunga igihugu nk'umuswa bavuga ko bazojya igihugu gushika bagishikanye ku mpanda ndugaye twamugina abo abibutsa ko baba abavyibushe canke abonze bose igihugu gipfuye bazojana naco aho ku mpanda yibutsa kandi ko ugukora ariko gutanga iterambere ku gihugu agaca intege abafise iminwa nk'iyimbata zija kujabura inyama mw'isafuriya iri ku ziko ntibiyubare ko na nyaminwa ishobora gusha ayo n'ayandi yayashikirije igitega kuri uyu wa 28 Myandagaro 2025 mu mwiremburo w'imyaka 20 umugambwe CNDD-FDD umaze ku butegetsi bamwe n'abandi bamenyesha ko naho umukuru w'igihugu abivuga umenga ariko arijajurira abarundi ngo barakwiye gutahura imvugo yiwe ikibwirwa ngo nicumva igihugu ngo cahuye n'abagugunyi bo muri CNDD-FDD ngo nibikangure bagikure mu minwe y'abanyonyezi mu buhinga bw'ivyuma babanza batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tutandukira igice ca nyuma cano makuru nk'uko mwavyumvise uyu n'umwanya w'ikiganiro ineza y'Imana kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 28 Myandagaro 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca kabiri bamwe bita cyo kwibutsa ivyabaye abandi bita c'ingoma ikigabane ca 18 umurongo wa 27 gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu umugikurikirana baramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca kabiri c'ingoma igice ca 18 umurongo wa 27 turasoma mu izina rya Yesu Kristo Mikaya aravuga ati niyo ramuka utabarutse amahoro uhora hazo batamvugishije arongera ati mw'abantu mwese muvyumvise Imana idufashe cyane ni ijambo ry'Imana nshuti mugenzi uri kuranyumviriza numvise twosangira kuri uyu munsi ni ijambo itubwira ko uyu muhanuzi w'Imana yitwa Mikaya uyu Mikaya rero yari wavugishwa n'Imana hanyuma rero igihe kimwe hariho umwami yitwa Ahabu yari umwami yatwara nabi abantu biwe yabatwaza umukazo yitwara uko yishakiye kandi ivyo vyababaza Imana cane hanyuma rero igihe kimwe yari yaronse umushitsi yari umwami w'abayuda yitwa Yehoshafati hanyuma rero bararya baranywa umwami Ahabu amaze guhimba vino atangura kwibaraguzwa abwira Yehoshafati umwami Yehoshafati yari yamugendeye ati mbega buje ntwede gutera iramotegereyadi ati tukahigarurira nuko rero Yehoshafati ko yari umwami yubaha Imana abanza kumubwira ati siguza Imana banzi siguze uyibaze neza yuko ivyemera yuko tugenda kuhatera nuko rero Ahabu yari afise abavugishwa b'ibinyoma abari batumako baraza baravugishwa barasubira baravugishwa imbere yiwe kandi bakavugishwa ivyerekana neza yuko azoja gutera iramotegereyadi akava y'amahoro ndetse akanahafata ariko umwami Yehoshafati kubera yuko yari umunyabwenge kandi yari impwemu y'Imana aramubaza ikibazo ati mbega nta wundi muhanuzi nta wundi wavugishwa n'Imana wowe ufise muri kino gihugu uretse aba Imana itabare cyane aramubwira ngo ariho ngo yitwa Mikaya ngo ariko nta ciza na kimwe ngo yigera amvugishwako nuko rero aramubwira ati wonyene niwe nshaka bahamagara rero Mikaya araza ageze imbere y'umwami Yehoshafati n'umwami Ahabu nuko rero arababwira ati jewe nubwo muvuga ko mugiye gutera iramotegereyade atariko Imana inyeretse ingabo z'Abisirayeli zisanzaye ku misozi zimeze nk'ingabo zitagira umutware ahababwira Yehoshafati ati sinakubwiye uwo nta ciza yigera avugishwa kuri jewe Imana itabare cyane nuko rero Mikaya ngo haza impwemu y'ikinyoma ivuye kuhora hariko kugira ngo imwoshe aje gutera iramotegereyade noneho Imana imwihore imutsindeyo nuko rero Mikaya arahindura amubwira ati narimbeshe oya nuduge uje gutera
guhera Iramotegariyadi kandi uzohafata Imana dutabare cyane nuko rero ngo baca baritegura baragenda ariko mu kugenda umwami Ahabu ngo abanza kwiyoberanya yambara ngo imyambaro ngo isanzwe ariko abwira Yehoshafati ngo bari we yambara imyambaro y'ubwami urumva yaramuhenze kugira ngo abari baza gupfirayo Imana ishimwe baragenda rero ngo urugamba ruratangura baragwana ariko barabirukana ngo bahera mu gitondo babica ingenda babirukana umwami Ahabu ariruka noneho ngo babirukako barabajana ngo mu gihe cya nimugoroba ngo umwe muri babasirikare b'Iramotegariyadi ngo apfa kurasa umwami arawurekura noneho ngo umwami uragenda kandi Ahabu yari yiyoberanije ariko utumbera kuri Ahabu mbere nguca ahantu ngo hari ivyuma bikingira umubiri bimwe bita antibare mu Gifaransa ngo bica hagati na hagati maze ngo wa mwami uramufata atangura kuvirirana ngo yicaye mu mukogote wiwe noneho ngo aravirirana gushika amaraso akama warabwira abagendanyi biwe ati barandashe ariko muri ico gihe we yashaka ko umwami Yehoshafati ari we yicwa kuko bamwirutseko ariko ngo bamushikiriye babona nubwo yambaye impuzu z'umwami ariko abona siwe Imana itabare cyane nuko rero umwami Ahabu agwa mu ntambara kandi yahanuwe yanka kumva Imana idutabare cyane nuko rero nagira nkubwire inshuti mugenzi uri koranyumviriza kwiyoberanya ni bibi reka kwiyoberanya genda nk'uko Imana ishaka uvuga nk'uko Imana ishaka kora nk'uko Imana ishaka Imana idutabare cyane ivyo umuhanuzi Mikaya yari yamubwiye ati mbonye ingabo z'Abisirayeli zisabagiye ku misozi ntizitagira umutware biba birabaye kandi aramubwira ngo nugenda kugwana nubwo upinze ivyo nkubwiye ugatabaruka amahoro nzoba ntari umuvugishwa n'Imana nawe aramubwira kugenda bagupfunge baguhutwe kujya dukeya n'amazi makeya ushika ngarutse Imana itabare cyane nshuti mugenzi uri kuranyumvira nagira nkubwire ngo Imana irabona ivyo ukora byose Imana irabibona ivyo uvuga byose Imana irabizi uko witwara Imana irakuzi Imana itabare cyane kandi menya ngo umunsi umwe Imana izimara ishavu wewe wa muntu uri kurica abantu wewe wa muntu uri kuranyuruza abantu wewe wa muntu uri kurapfunga abantu wewe wa muntu uri kurarenganya abantu wewe wa muntu uri kurambura abantu ivyabo ubanyaga ivyabo ubangaza menya ngo umunsi umwe Imana izokwimara ishavu nkuko yaryimaze kuri Ahabu akagwa mu ntambara Imana itabare cyane hinduka genda nk'abandi itware neza kuko iyisi turimwo igenda ihinduka ku munsi uyu munsi ushobora kuba umuyobozi uri hejuru y'abandi ariko ejo ugasanga uri hasi yabo abo wayoboye nabi abo watwaye nabi ugasanga ariko aragukindaga ukuntu wabagiriye nabi Imana itabare cyane haramarira menshi abantu bariko bararira barizwa n'inzara barizwa n'ubukene barizwa n'ibibazo bitandukanye ariko ugasanga ayo marira nta handi yerekeza kuri wowe kuko batwaye nabi utabavugira utabafasha Imana itabare cyane hinduka rero wa muyobozi mubi hinduka uyobore neza usiguze Imana Imana mbega ndabigenze gute kandi niwasiguze Imana izobana nawe Imana yo mwijuru itabare cyane Imana yo mwijuru idufashe hari abantu bagiye bitwara neza akarero n'umwami Dawidi nta kintu na kimwe yakora atabanje gusiguza Imana urumva ko n'uyu mwami Yehoshafati nawe yabanje gusiguza Imana Imana itabare cyane none rero uyu munsi abantu abitwa ko abayobozi ivy'Imana yabiciye amazi ntibagishaka gusiguza Imana ntibagishaka kubaha Imana nimba Imana yaguze muri ico kibanza yahaguze kugira ngo abantu bayo ubatware neza ubiteho Imana itabare cyane reka kwiyoberanya uvuga amajambo meza ngo niyazotuma abantu bagukunda oya ahubwo ibikorwa nivyo bizotuma abantu bagukunda kora neza urabe ko abantu batagukunda ariko amajambo gusa nta kintu na kimwe azogushikanako ubwo n'uburyarya kwereka abantu ko bakunda utabakunda kwereka abantu kubitayeho utabitayeho ivyo Imana iravyanka bizotuma umunsi umwe haguruka kandi yimara ishavu ku bansi bayo bagirira nabo ubwoko bwayo Imana yo mwijuru irutabare cyane n'iri jambo ry'Imana n'ubise twosangira kuri uyu munsi abaryumvise mwese Imana yo mwijuru baho umugisha tugiye gusenga Imana ugira neza Imana y'icubahiro ndagushimiye kubw'uyu munsi ndagushimiye kubw'iri jambo ryiza mpaye kugira ngo ushikirize ubwoko bwawe none rero nyakubahwa ndakweretse abantu bari mu bibazo bitandukanye mwami Imana ubiteho wagirire neza ikiganza cawe mwami Imana kibe hejuru yabo uyigaragaze kuri Imana kandi uyiheshe icubahiro nkuko wihesheje icubahiro kuri Yehoshafati hamwe n'umwami Ahabu ukiyerekana ko ari uri Imana uri hejuru ya byose nagira rero nyakubahwa ndakwinginge kugira ngo nubu wiyerekane mu gihugu c'u Burundi wiyerekane muri Afrika wiyerekane hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo maze utabara ubwoko bwawe barushe abaruhijwe n'inzara abaruhijwe n'ubukene abaruhijwe n'intambara abaruhijwe n'ingwara wiyerekane kuri Imana uri hejuru ya byose uzobukoze urakoze ndagushimiye rero izina ryawe rihabwe icubahiro muri byose senze nizera ko byose byumvise ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeramwo amen shalom shalom